muri kijya gihe mubonye ubutumire nka timu umutima kijya gihe mubonye ubutumire nikiye kintu caje muri wewe nka CISHA hayo Adolphe canke nka CISHA ado ubwoba kuvuga ati mbe kujya kungene sanzwe n'actinga niko bizogenda kuko iyo uri imbere y'umwubaho ikintu cyambere ugira nico bita ati uraba timide ukavuga ati ninadekona nkavuga nabi ndi imbere y'umwubaho ushobora kubisanga ndi mu kindi kibanza kidahesha Imana icubahiro ni guhagarara imbere ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu aba ari iteka ridasanzwe niyo stage ya mbere bikomeye mu gihugu buhagazeko nta yindi rero narasenza ati Mana uzunshoboze bigende neza hanyuma Imana irabikora biragenda neza icamfashije nuko naririnda mu gihe cyo kwactinga ibikorwa twatiko turagira munakirinda kumuraba mu maso kugira ngo ntuhavuce isanga ugize ubwoba CISHA bivaye no kungene mbona uriko urakina ubunyene nikiye kintu wonsa ubunyenda gukorere ubunyene utarengeje isaha imwe umuntu yivuga uwamuhaye kandi iyo umuntu avuye ibwami ategerezwa kuva yagabanya kuvuga namubwira ikintu kimwe ndagomba ngo nkorere ikintu ku buryo na generation yajewe kuri jewe igira kabica nke gatatu izovuga ngo CISHA ado yarahuye na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi nta gihora wumva umubiri nyene bikwanze tugafatana haro comedy mwakinye iyo comedy ni kuvuga kwene byara bimeze wowe wari kuramusaba musaba kugira ngo mugire gute mujyamane none inyuma yahajya ibishika ugasanga mwagize ne mugabo ntitwakoranye ko muri iyo video ndayibuka ndatangura kubaha bishasha kuri channel yiwanje ya CISHA ado ni kiganiro nzoha ndabaha kivuga ngo ibi birabaho ibi birabaho ni kibazo ibi birabaho King's family Burundi Nigga boy fashion barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza Nigga boy fashion ihari ku bwanyu ni duka risanzwe ridandaza ivyambagwa by'ubwoko bwose ibiciro naho ni nko ku buntu wifuza impuzu ibirato amashaneti amarori isaha eka ivyambagwa byose bihari ku bwanyu akabiga rero Nigga boy fashion isanzwe igira location ku baririmbyi n'abakinyi b'amareresi niyibagiye n'abantu bose babyifuza mufisi ico mubaza hamagara kuri 68 amajana 735 amajana 335 canke mukabasanga aho bakorera ni kw'isoko nkuru yo mu Kanyosha murahawe ikaze mwese muri Nigga boy fashion La famille ewana nizere yuko atamuntu numwe atarasimbira kuri YouTube simbira kuri YouTube yawe wandika indirimbo mbwiza ukuri by Just Free One ni indirimbo iri trend n'umutipe w'Igitega man mutipe ubona no upcoming mwiza yandika fresh clip isa neza ewana domis dusimbire yohana moka chemushe everybody moka bwanje nozi neza mamaze kwa kaje prison son Bonfils manager nibere hano imbere y'amaso yanyu kuri King's Family Burundi narababwiye ko King's Family Burundi niyo TV ya mbere ngaha mu gihugu y'ubwami bwira mugenze wati y'ubwami so uwo turi kumwe ngaha no udasanzwe mumenyeye bamwe mu muzi ku radio Abuja FM abandi mu muzi muri team ikina comedy team nini ya mbere mu gihugu yabayeho ndetse n'uyu munsi ikiriho abandi mukamuzi kubera ko mwagizene mwakuranye no munsi no twabazaniye sino wundi ni CISHA Adolphe aka Kuba ikaze kuri King's Family Burundi. Merci beaucoup no aka CISHA ado. Oh ni aka Doraze ko amazina ari menshi. Ado. Gute. Kwiradi avuga ni CISHA ado Mr Kuba Wise Brain gashurushuru ramiriza myamyagiza akasa muto do bulldozer mwana Zambela kamtoto wa hadi mwana w'isezerano. Ibagabo. Mugabe nayo kwiradi. Ayo muhira ni Papa Dilane ni Papa Meha ni Papa CISHA Papa Bizoza oya ivyo
mu izina rya Yesu bibe birarindira kuza hari ibintu mon frère we baza gutunga umwana ko ari cyoroshe so ugira kure rugere ngaho urazi kasha nuko mwe wanyu mwakuze munyamunzu nta kibazo mwakuze tunyamunzu gute je ndi muri babana umviriza je ndi muri babana bakuze niko muravyumva ndi muri babana bakuze tuba ni kuva toilette iri ku kilometero ikilometero nka 2 bo mwana waje uhenda batazi wanyu wewe turahazi nogomba tuje tubiserangura yego tubiserangura kuraze hajye uba ko bahije kuhagusinyira asigaye gusa ko muja kwa hotel ibyo sivyo ngaha ndakubaze gatoya yego turakuzi mu makomedi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi wagiriwe nibakwe ryo kuba mu bakomedi ba mbere ngaha mu gihugu babonye nyene icubahiro maso mu yandi muri kijya gihe mubonye ubutumire nka timu umutima kijya gihe mubonye ubutumire nikiye kintu caje muri wewe nka CISHA Adolphe canka CISHA ADO ubwoba kuvuga ati mbe kujya kungene sanzwe nactinga niko bizogenda kuko iyo uri imbere y'umwubaho ikintu cyambere ugira nico bita ati uraba timide ukavuga ati ninadekona ntavuga nabi ndi imbere y'umwubaho ushobora kwisanga ndi mu kindi kibanza kidahesha Imana icubahiro rero nagize ubwoba ndimvira eske bizahogenda gute kugira ngo impano ize kugaragara sante à l'aise mugabo ndashima Imana ko yadushoboje ikintu ca mbere narasenze navuga ati Imana uzunshoboze kuko ni guhagarara imbere ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu abari iteka ridasanzwe niyo stage ya mbere bikomeye mu gihugu buhagazeko nta yindi urumva nta yindi bihari mu gihugu rero narasenze ati Imana uzunshoboze bigende neza hanyuma Imana irabikora biragenda neza icamfashije nuko naririnda mu gihe cyo kwactinga ibikorwa twako turagira munakirinda kumuraba mu maso kugira ngo ntuhavuce usanga ugize ubwoba uje usanga uvuye mu ntumbero no mu murongo wa rurimo kandi ndabishima Imana abo twaragiyeyo rimwe kabiri gatatu genda neza cyane gose none nk'ubu kijya gihe iyo bishika akubwira ati CISHA bivaye no kungene mbona uriko urakina ubunyene nikiye kintu wonsa ubunyene ndagukorere ubunyene utarengeje isaha imwe wari kumusaba ukuvuga ico nari kumusaba mu kirundi kera umuntu yivuga uwamuhaye kandi iyo umuntu avuye ibwami yategezwa kuva yagabanya kuvuga namubwira ikintu kimwe urumva ingabirano ziratandukanye hari ingabirano gugabira ugavuga ati wow niyindi bakugabira indirectement urumva atari we mwavuganye direct nukuvuga jewe ntabirebera ariko kumubwira nkuvuga tumviriza jewe ubuzima mbayeho niyo twaje tuva siniko ndavuga CV yanje nyinshi ariko ndagomba ngo nkorere ikintu ku buryo na generation yajewe kuri jewe igira kabica nke gatatu izovuga ngo CISHA ADO yarahuye na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi no kuvuga swat nimba unyubakira inzu urumva nimba unyubakira ikigo ku buryo generation igira gatatu yo kuri jewe bazovuga ngo ijya ni rencontre yabaye hagati nuguhura kwabaye hagati ya CISHA ADO n'umukuru w'igihugu ku buryo abantu bose atawe nzobwira ngo umva ngo naho ngo na son excellence bonyine bazoshe bavyibwiye ati vyavuye muri rencontre yahuye n'umukuru w'igihugu nagira wari gusaba ifoto cyangwa gasaba ifoto na montage woyigira muri kumwe nawumvise yigeze kuvuga ati jewe icompa nkahura na nyine icubahiro cyambere gusaba no musaba ifoto ujya ni afere yiwiwe wavyumvise mugabo je bundi umuhungu nguma nzegembana abana mu mugongo sivyo ubu na wewe ni ngorane ubaguma bidoga gute igihe uzobakurirayo bashire hanze nico ukunda uruntaco sawa nukuvuga rero umva niyo mpamvu ati ntege zo gusaba ikintu ku buryo n'umwana wanje azovuka azofungurako ukuno munsi abana banyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivanye nitekane Imana yamuteye uno munsi nahazoba atakiramutswa ingoma sivyo bazoguma bajya kuvyamwa
vyavuye ku bikorwa se yagize yakoze mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Nanje iyo rencontre yonyene akayambwiye ati mvuga ico ukeneye. Hamwe n'umwana wanje n'umwuzukuru azovuga ati banda sokuru hajya mutama yarabonanye nanye n'icubahiro. Urewe kwera mwabona ntukigwana n'amaso nico kunda nige haduse ibintu vy'ikiza vy'amaso twe nayo twagwa kumbero bya bintu nivyo mbe urazi ko igihe kimwe twagiye kubonana nawe ngwaye amaso nambaye ifimbe kubera ndamubonye ca ndakura mba ndakize direct waciyukira ibintu by'ubucafu vya mu maso vyaraheze ntavyo ubona none ko mwe mwari kutuntu oya gusa ibi niberuka kuza bivanye birumvikana kubera ko hariho igihe bigeze kubaho uri wenyene no musi nturi wenyene mbe hajya muri batatu ubu umusi mumuryango turi bane muri bane muri bane gute turi bane wewe madame n'abana babiri abana babiri reko wihuse gamwene wacu ubu nyarugeze muri babiri ahubwo urumva ne gukwakwanya ibintu byo kuvyara bisaka gukora n'ingoga hamuga shuhagarika ukacupambana n'ibindi. Ikindi kibazo kigira kabiri uri mu bantu ba mbere twabonye mu ruganda runini rwa Superbat rwaje rushigikira impano zitandukanye. Uri mu bantu ba mbere twabonye baguma babonekana cyane nirihe banga wakoresheje kugira ngo ube mu bandi bantu baguma babonekana cyane mu gihe twabonye abantu benshi bagiye baracayo urabona Kiriko yatwaye akaduga ko muri Superbat ndibuka umuduga muhungu nta kaduga kabaho ibyo nakaduga kwa ni kubera ko gafise ucuvuga ngo nakaduga majambo kukita gasorora sawa rero kajya kaduga naco ujya muduga nimwumbe ndiko ndavuga uko burya umuduga uratandukanye n'imoto umuduga uratandukanye naho guko bari gato ikagira ku mapinane n'umuduga nubwo yo bari mburumburu mvuze imburumburu uracumva ku bantu mutatoye ivyuma yo terme ntimushobora kuba mwitora mbe waranovye ivyuma wewe ivyuma twebwe twagendera ku binoba ngo hariya ngo iyo babiteye canke ibiki ahubwo twagenda kuvyiba muzehe kuko yaracura ufise ama challenge menshi mon frère twaravyivye sasa hari impano tuzi kuri muzehe ariko aragenda ntazi kugendera ahindukira cyangwa arabi inyuma hari kungene rero kenshi iyo tugomba kumwinegeza ukacuga umuhagaza ahantu waravye ku ruhande ukabona araguciyeko mugabo ebana hari umugani bavuga ngo urondera ibintu byinshi mu buryo butari bwo ukaburira muri byo wari ufise niwe rero yawuduciriye tuhejeje ngo ebana ibyuma byo twabikoranije tugiye twabirembeje ibindi nabyo tubijanye vya nyuma tugeza bita ku musufe twirabisha hirya ngo kombe yatujimeye kuva kera umusufe wo mu Kanyosha yego acha twaka kagunira urumva reka gumanze mpeze atwaza kagurira cyasanga ivyuma vyaduteye amakofi acharushirwa muganda aferi biraheza birarangiye none hajya ku musufe niho muhira oya muhira si ku musufe muhira ni mukajije musufe wateye sokuru wawe iyo ni aferi ndende ni basokuru yego abantu muzi ku musufe mu Kanyosha ujya musufe wateye sokuru uyu nico gituma ugiye no kuwuca urawubura bwijoro warigeze kubigerageza urawubura oya ivyo hari kera ubagombye kuwuca bawuca ariko ndamubaza uku barabonye Kiriko yatwaye akaduga ko muri Superbat nakujya muduga ko ndabaza yuko umuduga urasumba ikinga umuduga urasumba imoto kuko imoto imvura iguye ucunyagirwa mugabo umuduga ugomba ugende utama PS n'umuduga uze wubahirira abantu dutunze imiduga na jewe ndimo ndatunze umuduga amen kandi vuba ndagura urundi muduga amen ko ndavuga uti mu bantu bagenda barabonekana cyane muri Superbat Burundi urimo nirihe banga wakoresheje cyane nirihe banga uri kurakoresha kugira ngo uvunira akagohe n'abandi bajene bifuza gushika muri rya ruganda bokoresha ibanga nakoresheje ubwa mbe no kubaha amasezerano twasinyanye na Superbat haje urafise amasezerano twafise contrat y'akazi hanyuma ikigira kabiri naco ni guha agaciro ibikorwa buri kurakora hanyuma ikindi naco abantu benshi badakunda gukora naco ngomba mpanura urwaruka ugomba amatwi mwumvirize zino mpanuro zirakomeye ugomba kugiranira imigenderanire myiza n'umukoresha wawe kwa gukunda Ndacancana umuntu mba mufitaniye contrat bwa mbere ubahiriza contrat ukujya yanditse turi kumwe ubwa kabiri bikorwa bikore nk'ivyo wawe hanyuma ubwa gatatu
ukore ibirenze ivyo mwasinyaniye muri kontra. Iryo niryo bangaririye. Iryo bangari hari. Ukuvuga ejo canke hirya yejo no wakora ibintu birenze biri muri kontra. Ubwa mbere nta kosa na rimwe bazogutora. Ngo ngumva ngo amasezerano ngo wayishe ngo wayakoze ukutariko. No, kuko deja warengeje ivyo mwategerezwa gukora. Ubugira kabiri ivyo bintu bikora kora bigize 6. Urumva ko nawe ubwawe uko bizoduga nawe niko uzoduga bivanye nuko ngene buri ko uragira hane urabikora. Yego. Ico ndibaza nawe mwacumvise kandi kiratomoye. So twagarutse rero muri comedy. Muri comedy hari abantu benshi bari kwaraba comedy kujya kuntu usanga muri ko murakina comedy zimugasanga ukabona umengo ni nk'ibitera soni. An example gasanga Joba canke wewe uriko murakina uri kumwe na Alice mu gitanda mugafatana mukagirane nta gihora wumva umubiri nyene bikwanze tugafatana nta video nimwe turakora turi mu gitanda ngo twafatanye ntayo nka video wakoze haro comedy mwakinye iyo comedy ni kuvuga ko nyene byara bimeze wowe wari kuramusaba umusaba kugira ngo mugire gute mujyamane none inyuma ya hajya ibishika ugasanga mwagize ni mugabo ntitwakoranye ko muri iyo video ndayibuka ntibishika no kuvuga twebwe tuba turi hamwe mu rujya mwanya w'ibikorwa biheze umwese afise izindi afere ziwiwe z'ubuzima acagendamo kandi urabizi ko jewe inyuma ya comedy mvuga nshatse gatwenga nabo tuba dusanzwe dutwenga tumenyeranye tutamenyeranye muri byo gutwenga no gufyina turaramukanya mu rufaso ngo cha twibandaniriza nkakubaha nawe ukanyubaha Alice rero nibijyanye byahajyanye duhejeje gukina ni aferezi wiwe nanje aferezi wanje nta bindi nakubaza murakoranako dukorana kugira aje habiki musanzwe hariho nk'akarorero je mwarimba yuko na bajya nk'abandaya monde bajya batari ko ntiwombwira ko ushobora gukinana n'ibintu umuntu mu cyumba urumva twebwe twakuriye mu ishengero ijambo ry'Imana rivuga ngo byose turavyemererwa ariko si byose tugirira ikimazi uri kuramuraba niko ndavuga rukundo cyawe ngo yarabamaze muta iyo nkuru ko yogira iyo nkuru hari ahantu nigeze guca nzanumva ati hariho umuntu umwe wo muri team y'abakomedi ngaha mu gihugu mbe atoya oya manzo heze ikibazo kugira ntujaniranye ati uwo muntu sinundi bamwita Joba ro comedy ati rero Joba ati biravugwa yuko abana arabarenda kandi nawe bajya abakobwa bakinana arabakora ko gose mwarandi ko ndamuraba nkaraba ukungene Joba ameze ndavye na ya comedy igera gukina icupa rye rya boki hayo nindi yakoze yanyoye imiti ibikanka bo urumva we uri kufatira ku byo ba warabonye kuri ekra ugafatira ku byo bakubwiye uzo ubwa mbere bwo bwuzumubaze ariko ico nzi ni kimwe twe mugu wacu ntubakiye ku busambanyi ico ni kintu ca mbere twanka kandi dutera ivyatsi urumva bo nta kamashini mfise gapima umuntu wari wese mwere imeze canke iki mugabo ukomba nzi umuntu jewe ndamuvuga ko ndamuzi rero twebwe ntibyubakiye ku busambanyi vraiment no nimba bo babikora ntavyo nzi bashobora ko babikora binyegeje Imana rero ibona hinyegeje iyo nizosha urubanza mugabo twebwe mu bintu vya mbere ambayo tunapiga marufuku kwa Kiswahili turanki busambanye kuko ni ibintu bikorora bikica n'amavuta n'igikundiro ku muntu ni naco gituma mbere ndanakivuga uzi kuri umustar uzi kuri umuntu ambaye unafanya sana ukora ibintu biza kunezera abantu uri mu influencer uza ku influence abantu mu bintu ikintu cy'ubusambanye n'ikintu kiza gukura kw'igikundiro n'amavuta ku muntu byo ntibizogutangaza umuntu ariko arasubira inyuma ibyo byose biriko biraba nabi kuko hari ahantu ugenda kuvyigitiza ni mu mwijima muri uwo mwijima rero ukabije ubutazi ushobora kuvana yundi mwijima ukibaza kugira mu muco kumburi kugira mu mwijima n'impanotse ko turaheza ndi Joba oya si Joba kandi vyatavyagira ndiko ndazitanga muri rusange akaba bigira nawe bibwirwa benshi bikumva bene mama naco dupfa uretse gusa yuko ari ahantu
hari ukomeye yitwa Joba ntabyagira gusa ingeso Joba afise kandi ayikubwire. Joba arakunda gufungura ivyo kurya. Joba ntashobora kujinja ngo abura kanyobwa, arakunda utuntu tw'utunyobwa two mu ducupa gakoka, agasitro urumva. Oya gusa nta nzoganwa. Gusa namubwiye nivyo nyine abipunguza. Hanyuma kindi uko Joba ariko ategura mariage. Nta muntu rero ariko ategura mariage yoja muri ivyo. Afata ingufu ziwe azomarana n'umukenzi wiwe azigende zijane hariya hanze nk'umwana w'icangaza. hariho ndawita umwibutsa cyangwa umugani Ntavyo nzi. wibirira mwijipo iburukira umpanda. Uwo mugani nawe ni mushasha kuko urumva mwijipo kuva kera bakira ntibari bayizi. Iyo ni imigani ya generation de. Okay, wibirira mwijipo kiburukira kw'impanda. Agira uco. Mwijipo kiburukira ku mpanda. Narinze ngo cha wiburukira muri maternity. Oya muri wa mwijima. Kandi burya kino kintu kirakomeye. Abahungu benshi turihenda ugasanga uriko urakunda n'abakobwa umwe babiri canke batatu. Bisobanuye ko incuru uzobonana n'abajya abakobwa kuko buri muntu wese afise amahirwe. Fasha kino kintu umuntu wese afise amahirwe akongera akagira mvuga imikoshi. Buri muntu wese imigunguru. Imigunguru akongera akagira n'amahirwe n'ibintu bibiri bitandukanye. Rero do plus ugumuntu kandi ukiri kuraho ndakwigiye ndagufasha. Urazi yuko iyo ubonanye n'umukobwa mukaryamana iyo image izogenda kukuvamo canke kumuvamwe inyuma y'imyaka 11 n'ubundi. Nukuvuga uwo muntu kimubona niyo image yambere ucubona. Ukimubona nkuko abana uyu mu brother ngaho aserutse ucubona ati bana ujya yarampaye ucubona ya esprit ebana direct. Ivyo rero bizova nyuma y'imyaka 11 kandi birakwica psychology y'umuntu. Umuntu agusavye ubufasha urabo bwari bwo bikunda kabumuha kuko jewe nanka gushira umuntu mu mugwi ntashobora gutuma yoro hari ikintu aronse muri uwo mugwi kiza kugishoka kimumariye mu buzima. Kuko ingorana abantu ba mbere bagira ni kumara cakiringo twebwe twamaze tutaramenyekana turiko turakora bobo ntibashaka kukimara. Bashaka ngo atangure ngo acabe umustar ubwo nyene kumbe natwe twaraciye muri vyinshi turiko turasragolinga tugira ngo tugira tugeze. Rero nayahe ma challenge mwahuye nayo ni menshi hari abatwitwarira kubera bino bintu kubera video runaka twakoze. Hari abatwita babono. Hari video nanje nigeze kuba ndabona ati video by'ukuri umwanya n'umwanya irashobora kuzoteza ikibazo kuko mwaratatse intara y'iwacu ya Burunga. Ibaze nko kwaduka mukavu rindira gato. Rindira mpetse mukatuvuga vraiment. Ngurumva ngabanyamakamba bamwe badasoma. None ntazindi none umunyakayogoro nta ntara ya Gitega mwama mwavuze bakunda amateke abanyagitega. Ntara ya Gitega no ko zahindutse umwaro yaravugwa gusa ni kubera ko baje babijana muri way itari utagongo kandi twebwe tuba turi muri comedy. Turi muri comedy ariko turashima Imana ko muri ayo challenge yose twage turahura nayo yarahabaye uko turabana b'igihugu. Barabona ati niba abahungu bariko barakiniye kugira ngo bakine bakebura batwenza abantu nta nzigo nta kibi kiba kirimo. Mukurangiza abantu benshi bariko baradukurikirana cyangwa badukurikirana kuva ku ntangogera uyu mwanya tugeze ko kurangiza bariko baribaza hari erega izina mwararyanditse mugabo uri karadukurikirana ashobora kwimba none ujya nicisha ado nkunda kubona by'ukuri canke n'uwundi muntu cyangwa ujya nicisha ado nkunda kumva kuri Buja FM kubera ntimosheje. Ni kuvuga ico ngomvye kuvuga ngo uti bamwe bariko barifuza ati tugirira akantu kamwe konyene kagaki kame konyene gashobora kuba kodutwenza basi naje mbe ngandiko sha muri ibi navuze akabata muntu nomwe yatwenze bagwaye inzoka yo bagende kurondera umuti w'inzoka none inzoka arbendazole. Ariho deja nawe watwenze nabo nyene baza ko batwenze ariho ahubwo ariho tunini baduha kera batwita chomeka batwita Veromox ni kuvuga generation 2000 ubwo bunini ntabwo bazi ukuvuga akavigisi ndakaza ukuvuga Velomox uyinwoye wacu utegerezwa kugira kuri velo kugira ngo ico kinini gikora
Kanagushimire cyane. Merci beaucoup hanyuma ntumirira abantu ko Yego. vuba ndatangura kubaha bishasha kuri channel yiwanje ya CISHA ADO. Ngomba kubazanira bimwe mu byo tuko turabategurira. Yego. Ni kiganiro nzohora ndabaha kivuga ngo ibi birabaho. Ibi birabaho ni kibazo. Ibi birabaho. Nukuvuga zo ari kiganiro kiryoshe gose. Ibi birabaho. Rero bazo bagikurikirana hanyuma ikindi bakomeze no gusupportinga ni Kings Family Burundi. Ikibanza turimo ni Amabare. Hama ikibanza turimo naco ni Amabare, ni kibanza ciza cyane gose mu Kanyosha. Habera karaoke y'umuruturutu vendredi, samedi, dimanche. Aha haba haka. Hanyuma abahungu mu bisa basheri ikibanza mugomba kuyagira gumwe nimba ari lendi mardi mercredi jeudi. Kuri Amabare haba hatuje. Hameze neza abagomba kugira amanama abagomba kugira ama rencontre muba mukene ahantu hatuje lundi mardi mercredi jeudi ni sawa murahawe kazi hanyuma vendredi samedi dimanche ni karaoke hariho parking imeze neza tangorane nimwe hanyuma ndagushimira cyane gose naye ndagushimiye reka tumushimire rero umushitsi wacu twaturi kumwe sinuwundi yari CISHA Adolphe aka Kuba Nyamiriza Akasamutwe Imviriti n'ayandi mazina mwari kumwe na je Bonfils manager hano kuri Kings Family Burundi. Kings Family.